Manuel Ntakarutimana, icya ba Kavumbagu, icya ba Sonia Ndikumasabo, bamwe twabona ubwa mbere ba David Nahimana n'abandi ba Rusiya. Nibaza ko ahubwo natwe twari kuba mu ruhande rwo kubagwanira babangamiwe n'inzego z'igihugu zishaka kubakura, natwe tuvuga tuti hariho amategeko akingira abakomiseri, nimufise uruhusha rwo kubakorako. Naho numva bino bintu byose biguma bigoye, dushikiye cyane ngo umukuru wa CNDH akwiye kubogozwa uko bije kose. Nukuvuga ko CNDH natwe tuzoba turiko turayaka ca kindi nyene twayihaye aho twayigwanira, kugira ngo ntibaba abantu bayegayezwa. Gusa nkuko vyavuzwe hoba amatohoza akwiye kuri bino bintu by'ingene amafaranga ya CNDH akoreshwa, bibonetse ko habayeho ubunyonyezi. Nk'ibi bavuga bati hari umuriyaridi woba waranyurujwe, muri ico gihe hakora yandi mategeko ahana ivyo bijanye no kwiba amatungo y'igihugu. Nivyo babigifatanye cyane no kuvuga umukomiseri mu mabanga yiwe nk'umukomiseri agwanira agateka kazi na muntu. Kumbura umuntu yosunikira hiyo gose akaba amatohoza, niyagira icyaha muri ico gihe azoba akwiye kugihanirwa. Mugabo nimba atari icyaha nyene gihanwa n'amategeko, naho bikaba bisaba impanuro, uwo muntu ahanurwe yihanure, abahanura ingene bakwiye gukorana. Uno muntu yanongeye ko ati mbega uruhigi ntiruzohava ruhindukira bano bakomiseri banditse akaba aribo bahindukirirwa. Aha twumva batanguye kwagirizwa ko aribo boba baha amakuru abo ubutegetsi bwita abansi b'igihugu. Twizere ko bitazoshika hiyo, kuko urumva n'abazoba bikoze nabo nyine bazobandanije kwihibara mu bintu turiko turumva ngaha, uko turiko turavyumva akamaramaza kahagaze kuri bano bantu bafata amafaranga y'igihugu bakayakoresha ivyo bishakiye. Twizere ko bitazoshika hiyo. Hari igihe kuvuga ibintu bibi cyane bisa no kuraguruka bo bihamagaye, reka dukoreshe ijambo ry'ikizere, twizere ko ibintu bitazogera hiyo. Murakoze cyane. Sinzi ko Kaburahe hari icyo mwongera ko kutubazo Alice yasomye, nimba atacu mufise mwongera ko ngira twoca twakira umugwi ugiye kuba wa nyuma, ikiganiro gisigaje iminota 19. Je nibaza yuko bishuye neza n'ukuri ibibazo byabajijwe. Ibi bintu ikintu kimwe ciza novuga bitweretse nuko aho ngombye kunganira Pacifique, nibaza yuko tutokwihebura gose, kuko murumva yuko abantu batanguye kuza bararikura amakuru, kandi rero nk'ayo makuru washaka no muri abo dutwara bari mu mugambi uri ku butegetsi. n'ukuri nuko nyine murazi nyine mu gukora cyenda bibabwiye hariho amakuru ava mu bantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi, kandi ni byiza. Muti kubera iki? Ega vyerekana yuko haracariho aka espoir gatoye yuko agatima kagishinga ntahe patriotisme ndikarazimangana gose. Wa n'ukuri nico jewe muri la seule chose positive mbona muri iyi dossier nuko hari akariro gatoya karacariho. Abantu ubirabiye hafi wovuga uti turabakeba data wanje, murazi ko nyene batwita. Mugabo umuntu akakurondera akavuga ati wenda kwizigiye ibikorwa mukora turabishima turabikunda, hariyo ibintu ibi nibi. Hari wamwe ati ndashaka kuvuga ibintu kuri email, ati mugabo ntumpe email yanditse ko Kaburahe. Ni kubera iki? Ego bunkundiye Kaburahe, ngira muraza kubivuga mu kanya mu gusoza mutera abasomyi n'ababumviriza kumbure. Alice, ndabona hari batatu bari ku murongo, sinzi uwo duhera ko tubakire dukoreshe ino minota 7 kuri aba batatu. Ego turafise batatu ko bagiye barakurikirana mu gusaba amajambo. Hariho Muteramyi aza gukurikirwa na Muzarendo, hanyuma Ndondeza Amangetengete aba ari we ahereza. Muteramyi ni mwaba mutwumva? Ego murakoze.
murakoze muratwumva ego turabumva ijana kwijana ego murakoze cyane ndabashimiye rwose muri rusange mwese muri ntware muri aho iminota ibiri sinzi ko biza gukunda ariko reka ngerageze nta kundi ko dufise umwanya muto ico nagomba kubasaba ca mbere nagisaba Fokode nuko hanyuma mwodushiraho ikiganiro kimara umwanya munini kugira abantu bashobore kuvuga kubera yuko iyo mutaduhaye umwanya ukwiye marambona hari izindi mbuga zitari bien coordonnées zivugira ko abantu bari radicale bari extreme batari expert amadeba gaca agenda gauche ya droite ugasanga abantu baraye baravuga ibintu byari kuvugwa abantu basigaye bumva bovugira muri abo bantu gusa hakavugwamo ibintu bidashobotse ico ni cambere ica kabiri nagira nshimire cyane Kaburahe yavuze ati endi nyevu jewe abo batwara za CNDH CVR CNTB CNDH ntaco ndabavuga kuko bo bariko bakora ibiri mu ntumbero kumbure y'ibigezweho ubu muti kubera iki kubera yuko sinzi Pacifique ngiraza kugira ica bivuze sinzi ko mubona ko ukuntu ibintu byagiye birahindagurika 2015 ijamanda yakoze ibara igatuma Burundi busubira kuja inyuma aho twari tugeze mu bya demokrasi na etat de droit ntisinzi ko mubona ko ari ibinyene yaje kuko abayishizeho barabyishimira bo nyene bati ubu ni sawa barahema kubera yuko ntibari bagifise ihemero bari basagirijwe n'amaradiyo bari basagirijwe n'aya masentebe yigenga mwibuke ko mbega ukuntu zitogwa ubu zitogwa gute abo bantu batanga amaseve bameze bategwa gute bigenda gute ngo bashireho uwa CNTB muri buku watangwe gutwara za CNTB watangwe gutwara CVR watangwe gutwara CNDH yabivuze Pacifique muribaza ko muri uno munsi mushobora kuronka n'intumbere hari muri kijya gihugu muribaza ko hashobora kuronka abantu bigenga by'ukuri bashobora gukosora ibi bintu turiko turavuga umushinga naye Kaburahe gituma mvuze ndamushimiye cyane yavuze ati ndi nyivu bo barakora akazi kabo be na ba Pacifique n'abandi mbetweho turihe turarekeye urubuga abantu bamwe banume basome bavuge bati abantu baratuvugira abandi bagira kuko bo barakora akazi kabo nahacu rero ko tuca turoreya ahantu hose tukiyendinya partout niyo tutiyendinya none tubona ibintu bizogenda gute hazoca haza baradiko ikibazo nagenda kibaze nyene Pacifique na Kaburahe ntimubona ko ubu uri kuraraba hari abantu batanakivuga baza naka urubuga bakavuga bati noneho tuzovugira za CVR za nde za ibintu zenya ingomero zibwe ibiki amafaranga y'amabije usanga muri presidence bashiraho des centaines de milliards kuri fonctionnement ya presidence gusa n'ibindi mwibaza ko tuzoza ngaho turavuga ivyo bintu bararushe ubu barindiriye umuntu yo babwira ati nukuri kwa Mungu barya abantu dushobora kubakura simvuze ko ndabishigikiye jewe na gatonyi mugabo bavuga bati umuntu ashobora kudukura ko barya abantu niwe bumviriza aha bariko baratwumviriza bavuga bati none abantu bazohindura iki icanyuma ibi by'amakomisiyo nagira nse n'utanga umuco kuri bino bintu naho na jewe ako nigeze gutohoza ibi muri ko muravuga muti mbega amafaranga bayiba gute kandi tuzi ko hariho amahera ya komisiyo amahera y'izo komisiyo atogwa amabije n'ingene akoreshwa n'abandi bo muri batari abakomiseri plutôt b'abakomiseri mugabo bigenga atari barya bari muri biro erega aha ni nyene vyugariye mbega mwibaza yuko bose bigenga erega umaze gukuraho inzitizi kugira ngo babo ukabatora bose batigenga umwe wese umuhamagaye azanye sebe mu kwaha uwundi umuhamagaye azanye kunuku baca batinya na bose c'est ça le résultat muri 2015 narigeze kuja ahantu kuri mission y'akazi muri mission d'obse ahantu ndiko ndakorera hanyuma nsanga mustanteri ariko yandika bya bindi bandika ko kitansi kandi mbona hari amakitansi adasa kitansi zidasa zibiri zitatu hanyuma jewe ndinjira urumva bari bakitureka tukinjira hariho abanyagihugu benshi bari imbere bamurindiriye hanyuma ndinjira cyane ndamucokoza ko yarandeka ngo ni mwinjire ndamubwira ntiyo yari umudamu ntimupfaso ntimurakoze cyane ntimugabo ntibabatanya akazi ndabivuga nyine nicokoreza urumva mu busanzwe narakamucumise ntibabatanya akazi ngo musigaye mwandika amakitansi aca aritwengera ngo hari igihe usanga uri oblige mumbwire mustanteri hari inama conseil communal ababijejwe umusiko ntabure yari hirya yicaye nawe ntumba bivyo ariko arakora ngiyeyo nawe ndamucokoza ndamubaza nti mustanteri bani mwamutanya akazi ngo kashane wivugire urumva mu majambo make amafaranga barabizi itegeko rwa communal rabivuga
mugabo kubera uko kuntu zubatse mu gipfungu bica bikorwa uko nyene nivyo nyene rero muri ko muravuga rero icyo nagomba kuvuga nagomba kuvuga nti dutambuke intambwe dutanguze intambwe muri ibi bintu uzenya kwiyendinya ndabona bazokwiyendinya n'abandi bazoza bumvirize mugabo abantu baramaze imyaka 8-9 ntimubona ko hazohava haba radikalite abantu bakazoza kumviriza bari radikale bashobora no kuzana amasolution arimo gusesa amaraso canke y'ibigwanisho kurusha uko baza kumviriza abantu bavuga ibintu by'ukuri vyiza depuis 2015 gushika uno munsi babona umenga ahubwo nta gihinduka murabe ndamashinga amateka izoja aho buhoho ibara rizogwa ico nico rero nagomba kubabariza Pacifique atwishure eske nta bwoba mufise ko bizogenda vyunyuka kuko iyi ni intambwe irisemo rya 2015 aho rigeze mubona ryagiye riradufasha kuva bakuyeho korudarusha n'ibindi ntuzenya mubona bizodufasha ku buryo abantu bazoza ngaha bakavuga bati turiko turavugira amafaranga y'abariko baronona amahera y'igihugu kuri bya severe Nadine nawe nagomba kumubaza mbega amahera akoreshwa na Sonia Sonia nagira ndababaza amahera akoreshwa na CNDH ubwa mbere bagacishijemo mbwa ntibasiguye neza atangwa nande eske le budget nta banyamahanga na Pacifique menga arafise icabiziko budget yose itangwa n'u Burundi canke nta mahera ava hanze arimo eske mu gihe yo bidatangwa n'u Burundi gusa nta exigence nta droit de regard bafise ku buryo bavuga bati nivyo kuko na commission de compte jewe sindi gabo bere mukuru w'igihugu kanabivuga kandi ahatenda vyerekana eta n'umutwari n'amashinga amateka ni kenshi mu n'amashinga amateka bivuga kanavuga mu bintu byo kutanjura n'utari kujandajanda ibihano bohabwa bakabivuga verbalement jewe ngarutse mbaza mutumire nyakubahwa Kaburare umuhinga cyane mu vyo gutohoza mbega mwoba mumenya byose ko menga hariho inzego zicanye no kurwanya ibiturire mu gihugu niba atari mbaye babandi muri Kaganyoni nka cour spéciale ya anticorruption mwoba mumenya ko hoba ibyo après yuko cour de compte ikora amatohoza yayo mbega iyo cour ya anticorruption yo irashikira irahabwa icegera canke irakora amatohoza nk'uko vyatekerezwa abagirizwa canke abafisemwo ubuhara muri ivyo bagatumwa ko canke bagakurikiranwa mbega bakurikiranywe hari uburyo bwa muri leta canke iherahiye ko iyo kuro donc iyo cour spéciale izaho muri ya myaka iheze yavuga ko igiye kwigarurira donc gusubiza amafaranga yanyurujwe mu bigega vya leta mbega yoba ubu ikora iki yoba imaze gusubiza amafaranga yanyurujwe angana gute mbega bayanyuruje biherera hehe murakora amatohoza mukamenya réellement yuko iyo yoba ikibaho canke tuyumva ku matwi canke yarafushwe rega hariho bamwe wosanga yarafuswe tutakurikirana amakuru yayo mwoba hari ico mubizi ko mwarakoze amatohoza mukamenya ko izo dossier zishikayo canke zidashikayo kibazo ngira ngo co bari ico murakoze namwe reka twakire Ndondeza namwe mugerageze kuza kubahiriza umwanya Yo Gilbert ndabinginze bishobotse mu cubahiro canyu abashitsi bishure kuko ivyo nagira mbaze biza kuvana n'inyishubaye muteramye cyane ku bijanye na finance mu muzomukoze murakoze cyane murakoze no kudufasha kugira ngo dushobore gutunganya umwanya neza hari sinzi uwo mukeneye ko atangura kwishura mu batumire ego imbere yuko ngira ngo abatumire babanza kwishura reka shemwa akabazo kanyuma karungitswe kuri Facebook hanyuma abatumire bacu basha bishurira rimwe utwo tubazo ni Fridone Butwari agira ati mbega ivyo bibazo biri muri CNDH ntivyo bifitaniye isano n'ingene abantu bashirwa mu mabanga ati mwibaza ko urongoye iyi CNDH ashobora gukurikiranwa n'ubutungane mwibaza ko iryo nyonora aryifatanya wenyene
uko kurinda iyo bagukura hehe ni igiki cyo dutangaza mu gihe nk'ivyo akora alors que atavyamwa wo kwitega ku giti utizigiye imizi yacu n'utwo tubazo ako kabazo utwo tubazo twabajijwe nde Alice utu tubazo twabajijwe abatumire bose ngira ngo bose bashobora kwishura umwe wese ngira ngo ico yumva ashobora kuba afise ko ico gifise kuca kivuga ko ngira ngo dutangurire kuri Maître Sonia Ndikumasabo yakoranye cyane na CNDH ya kera ngira ngo ashobora gutangura gufata ijambo hanyuma abandi bagakurikira. Ego Alice urakoze kumpa ijambo reka mpere kuri ico kibazo bahereje ko caje imbere gato c'amafaranga CNDH ikoresha yakurahe CNDH ikoresha amafaranga avuye muri leta muri loi de finance donc amafaranga ahawe na leta ayandi nayikoresha n'amafaranga ahawe n'abayishigikiye abo bita les partenaires financiers arabo hanze cyane cyane abo hanze rero uravye nk'iyi budget yaciye abaza ati none abo bantu bayiha amafaranga mbega ntibafise ingene babiraba uravye neza iyi budget uca ubona ubwo nyene ko ari budget ivuye muri leta kuko nta mu partenaire yoyemerera iyi budget kwirengana iyi budget nta muntu numwe w'umupartenaire ari umunyaburaya ari uwahe ashobora kwemera iyi budget uca ubona ko ari budget itangwa na leta aho rero hagaca hagaruka ikindi kibazo ati mbega yoba bikora wenyene kugira iyi budget irengane uca ubona ko budget nk'iyi ntishobora kurengana le bureau executif itabitse iyo bureau ikozwe n'abantu batatu rero batubwiye ko kumbure yarenganye le secrétaire atari hari kuko nkuko nagenda vyumva bavuga bati president na vice nibo bagiye barakora ibintu rero iyo budget nk'irenganye no kuvuga ko ivyo ari byo byose bureau executif yoyo yayiretse irarengana kuko mu bisanzwe bavuga ko le président et le secrétaire bateza gusinya kugira ngo ikintu nk'ico kigende rero nimba le secrétaire atarahari urumva vice président yaca sinya rero urumva ivyo ntivyakozwe n'umuntu umwe le bureau yoyo yategerezwa kuba ibirimwo hama ikindi kibazo bavuze ku bintu vya bakomisere kumbure batatu bashobora kugira ikibazo kubera ivyo banditse nibaza ko bidashoboka kubera kiretse umva turi mu Burundi kiretse habaye nka disparition forcée ibintu nk'ivyo ibintu nyene biciye inyuma yo gutungane kuko urumva ni batatu deja muri ndwi no kuvuga hasigaye abakomisere bane abakomisere bane ntibashobora gutuma umukomisere n'umwe abogozwa ntibishoboka bateza kuba ari batanu ico ni kimwe nibo babisaba inama nshingamateka ikindi naco bafise ico bita ubudahangarwa ico bita immunité donc nta butungane na bumwe ushobora kugukurikirana ku bintu wakoze uri muri CNDH canke waravuyeyo ivyo ntibishoboka ikindi mbega uwo mukuru wa CNDH mbega arashobora guhanwa ego cane itegeko rigenga CNDH mu ngingo ya 16 iravuga ibintu bita manquement grave ico bita manquement grave révocation sur proposition de 2/3 des membres par manquement grave ndabivuze mu gifaransa canke bakavuga défaillance constatée par les 2/3 des membres urumva aho hose arashobora gusaba inama nshingamateka muga mu kugira hanwe abanza gukugwa k'ubudahangarwa urumva bategerezwa gushikira inama nshingamateka ari abakomiseri batanu bagasaba ko abogojwe aca kuga ko ubudahangarwa agaca akurikiranwa mu vyaha agaca akurikiranwa n'inzego zibijeje ku vyaha yakoze ikindi rero kumbure novuga gahereza ko ni mbega CNDH y'ubu irasa n'iya kera
je ngerageje kumviriza ibintu biriko biravugwa mbona umengo ndi impande y'iyindi CNDH kuko mbona umengo mbega itegeko ribagenga bararisoma mbega ico bita reglement d'ordre intérieur sinzi iyo nasizeho jewe ko ari igihari eske barayisoma kuko baravuga ikintu ca mbere ifo kugira amanama au moins twebwe nibuka ko twagira la loi ivuga ko mugira nama une fois la semaine inama ico bita informelle ou pour information hagaca haba n'inama une fois les 2 mois iyo ni réunion ordinaire urumva aho rero ni ikintu CNDH y'ubu eske barakorana eske baragira amanama eske ingingo zifatwa ziraba vote kuko bavuga ko ingingo zose zitegerezwa kwemezwa haraba ico bita vote bikene bikaba vote mukamanika amaboko ni murasasa canke bagasaba wiklo mu gihe hari abamambre basabye se tuvote par wiklo ko ari amakesho ari sanse ntibamenya yatoye rero CNDH rero je impanano yiha iri tegeko amategeko yagenga nakurikiza amategeko ahandi ho umuntu niyavyuka ntari babiri kuko mwibuke ko abakomisere barangana abakomisere bose bafise ijwi rimwe abakomisere barangana imbere mu bikorwa vya CNDH abakomisere barangana kiretsaho iyo habaye execo nk'ubu hakaba nk'abakomisere 3 kuri 3 ahari president niyo decision pasa bimwe bavuga ngo ariko Sonia ndi kumasaba kumbure sinzi ko rino kete abakomiseri 3 bandikiye inama nshinga amateka mwoba mwaramaze kuribona barandika bidoga yuko ijwi ryabo canke ivyumviro vyabo bitagihabwa agaciro naco gituma bashimye kwitura inama nshinga amateka aho rero jiriberi niho amategeko yapfiriye kuko ingingo zose nka zose za CNDH zifatwa ku bakomiseri 5 kuri indwi none nimba abakomiseri umva abo 3 bavuga ko ijijwayo ritarabwa none bane barafata ingingo ikarengana erega niho ibintu vyapfiriye ntibishoka nta ngingo ya CNDH ipasa abakomiseri 5 batayemeye iryo ni reglement nahasize no muri loi urumva none president eske amategeko barayasoma je ndibuka tugitwagwa kuri ico gihe Frère Emmanuel yatubwiye ati aya mategeko ni bibiliya yacu dutezo kuyasoma imisosi yavuga ati la loi qu'est-ce que la loi dit itegeko rivuga gute rero je niyo mpanuro notanga ku mukuru wa CNDH les commissaires bafise amajwi angana batezo kubahwa baratowe kandi bafise amajwi angana kiretse aho la voix du président habaye execo niho uruhande rurimo president nigo ingingo gwemeye ni pasi rero nukuri nakamara metse kuko nimba 3 badahabwa ijambo bane none bakora iki c'est contre la loi biranye n'amategeko nta ngingo ifatwa en tout cas pour le fonctionnement de la commission kiretse abo bakomiseri 5 rero ivy'ama budget peut-être muri bureau naho le bureau bavuga ngo igera l'administration urumva rero mu bisanzwe nta budget yorengana vraiment les commissaires itabaciye imbere ivyo bintu abari dictature et donc les commissaires au moins mura projeta le budget hageze gutegura mura projeta le budget les activités kuko ni promotion protection mu bakomiseri hose hari abatwara ayo masu commission nta budget yogenda ngo abakomiseri batayibonye sasa nibikunda abo bisiga ubwenge ariko ivyo mvuga ko bidakunda urumva vyarabaye murakoze cyane Sonia ego Antoine Kabura ego je ngira nishure muzarendo simvuga birebire kuko ikibazo yabajije n'ikibazo ntanje mpora niyumvira kandi abarundi benshi biyumvira ati harabaye yani mafere yavuze Mpanda urugomero rwa Mpanda yavuze n'ayandi mafere menshi havuzwemo corruption sinokurikwa ndagaruka ku mazina y'ayo mafere mugabo na mafere ya corruption yavuzwe abarundi barayazi barayumva kandi n'umukuru w'igihugu yarayavuze nawe nyene si ibintu bishasha mvuze ngaha canke nta scoop iri mu ngaho
ariko rero buriya hagiye burya igihugu gipfira muri l'indifférence des citoyens kuko naho abamenyesha amakuru ni ukuvuga iyo abanyagihugu bigize basi ndabibazwa nego nuko sinzi araho umengo abantu barabaye anesthésié abantu barasinziriye bikaza bikavugwa hama bikarengana hama rero kenshi mwe n'izo situation harateba akaba ikintu umengo ni ikintu cyo kumenyera ikintu cyahora kiri anormal kidasanzwe ukamengo kirabaye igisanzwe none mbe nka mpanda rujya rugomero hari ukiri uvuga ubu murazi byaravuzwe amaferi menshi muzarendo urayazi nawe yewe mugabo yaraje umunsi umwe ibiri bikavugwa hanyuma bikazima buhoro buhoro indifférence des citoyens kubona umengo twamenyereye ibiri vya CNDH rero ubu je navuze nti ko mu byagiye imbere y'inama nshingamateka reka turindire turabe kuko ni dossier mu bisanzwe yoroshe irimwo ibiharuro harimo bashobora gutora byoroshe ingene amafaranga yakoreshejwe amafaranga hariho trace twayivuze tuti navuze yuko muri rya budget bavuga salon acheté niyo yaraguzwe n'akarorero mugabo turashobora kuzoja no mu bindi ingene yaguzwe appel d'offre tous n'ibintu bishoboka ubu rero ikibazo muzarendo wavuze uti cour anti-corruption tout ça erega sur le papier izo organe zirahari none zidakoze hama twebwe abarundi ntituzisabe gukora tukamenyera ni bimwe nguma ngaruka hahandi finalement turagenda twese tukabibamwo ari akantu bakunda kuvuga cyane ngo urazi ivyo mu Burundi urazi ivyo mu Burundi bisigura iki no kuvuga iki Maître Sonia yavuze ati amafaranga y'izo budget n'amafaranga ava muri subvention publique ni ukuvuga n'amafaranga y'abarundi ni y'amakori oberi yiriko iratoza ku isoko ku gitoki umuntu agurishije ku mpene umuntu agurishije n'amafaranga y'abarundi mu bisanzwe rero hategerezwa ahubwo ko akwikiranwa cyane ari amafaranga ava hanze naho erega niho nabo abapartenere Soni yavuze bashobora guterera CNDH niho havamo ko gasuzuguro bakadusuzugura bakavuga ati aba bantu y'amafaranga ubuhoro bigiye no gukomera murazi yuko ubu hasigaye hari intwaro za extreme droite mu bihugu byinshi by'Iburayi bavuga ati d'abord ibihugu vyacu imisoro iva mu banyagihugu bacu banzi ikore mu bihugu vyabo kandi birumvikana none nk'abo bapartenere babonye bijya bintu mu bisanzwe ari umuntu yarungitse akantu kuri X avuga ati okay admeto yuko CNDH ikeneye isalo mugabe yuje kurondera isalo yamakeya isalo muri ikoresha le matériel local hariho amasalo usanga basiye bakora mu bintu bimeze nk'amapine cyangwa ibintu bya récupération kugira bateze imbere nk'amamenuiserie yo mu gihugu abo bajone bariyunga bagira ibintu transformer localement usanga ari utuntu twiza kandi ku miliyoni 3 4 5 deja mu mutwe honyene kwiyumvira ko ushobora kugura ukanavyandika iyo bije ukayandika jewe kubwanje mbonye ibyo bintu narabaye shoke n'ukuri 150 miliyoni ego bon aho rero muzarendo novuga yuko bon oui amafere araza akavuka kabaho amakazima n'umukuru w'igihugu akaje imbere y'abarundi akidoga ivyo niko bimeze kandi rero nuko ucumengo vyamenyerewe nuko ngo ni mu Burundi ariko rero ugaca usanga
muri televiziyo Burundi cyangwa mu binyamakuru bimwe bimwe berekanye abagore ngo bafatanye ibitenge 10 bitari shikori, ugasanga abantu barafise uducupa twa kinju tuzuye turimo essence adufashe, ugaca usanga donc les petits délits, ariko ivyo bintu bikomeye ukamengo ntibabibona. Novuga rero yuko je sinzi ko ari n'ishu ntaze d'ailleurs mzarendo ukubibona niko twese tubibona, niko abarundi bayibona, mugabo ikibabaje nuko umengo twamenyereye. Reka rero ntitumenyere, tugerageze kwikubita agashi tuvyange iyo umbabarire, nta yindi nyishu je mbona, nayo les organes za anticorruption zirahari, bashobora kwange bari no kuri space bari kwarumviriza, umwe wese yibaza ikibazo, none jewe ndiko ngira iki kuri ivyo bintu bihagarare. Twebwe aho tugeza turabikora, tugatukwa, batwita abansi b'igihugu, nta kundi. Mugabo abarundi twese haba ya changement de mentalité twama turiko turavuga ikaba ivyo bintu vyohagarara. Murakoze cyane Antoine Kaburahe. Pacifique Ninahazwe, ngira namwe mugerageze kwishura mucagaguye kugira ngo ducunguze umwanya uri kuragenda. Ego murakoze, ngira ahanini wambajije n'uwitwa Muteramyi kandi yambajije neza ku kabazo kiwe ka mbere, aho yasabye ati muri Focode bino biganiro dukora twogerageza tukavyongerereza umwanya kugira ngo abantu bavuga babe benshi cyane, kandi aramaze kubona ko iyo duhejeje ikiganiro hariho abandi baca bakira ico kiganiro twakoze bakaca bakivuga ukundi kumbure bitahuye, ubagira ati kumbure bitari professionnel, impanuro niyo, ariko kandi n'ibiganiro birebire cyane sinibaza buriya ko biri efficace kugira ibintu birengeje cyane umwanya. Hari ikibazo nibuka kera bahora bambaza muri Focode abanywanyi bashasha, muri Focode ngene abantu binjira barafata, tukiri mu gihugu twarafata amezi 3 ya formation y'umunywanyi wa Focode, ku buryo yaheza yinjira muri Focode azi Focode yose atakinyegezwa na kimwe afise kuri Focode, ayizi nkuko nanje mba ndayizi n'uwundi wese abayizi. Hanyuma rero haragera ahantu iyo twabigishije cyane ukaza wumva, nayibonye mu masession de formation yose twakoze, umuntu akaca tubaza ngo none ngo bino bintu ko mu bitwigishije kugera hiyo hose ngo ntabwo bamufise ko abandi bantu bazoca baja kubikoresha bagakora iyindi Focode, bino bintu mwatubwiye bakaca bakora ibindi vyabo. Imisho yose nishuro yari imwe, navuga nti nimba izi nyigisho twabahaye hariho abantu boshobora kuziterura bakagenda bakazikoresha bagakora ikindi canke bakanabikora neza kuturusha, ikintu conyene kuri twebwe kizobuza uwo munezero, kuko izoba ari multiplication ya ca gikorwa twakoze. Rero ko hariho abantu twe dukora ikiganiro tugihejeje bakaba baronse ico baganira, ku bwanje nta kibi kirimo, babandanye biganirira, nibaza ko tuba twabafashije, ni vyiza. Hanyuma wo babiganira mu nzira y'iwabo kumbura ishobora kuba idahuye nuko twe tubivuga, ariko igihambaye nuko buno butumwa tuba twatanze hariho uwundi wese bifise ico bishobora kumubwira. Hari abashobora no kubikoresha kugira batuke twebwe nyene, batuke Focode nyene, haraho maze kuvyumva, ariko ntaco bintwaye. Je n'ukuri ico ntaco bintwaye ko tubaronkera amasuje, tubaronkera ibyo babandanye bavuga, nukuri nibayore n'ubu bace bakora ikindi ubu nyene, nta ngorane jewe binteye. Kaburahe niwe yigeze kugira ati iyo wamaze gufata amabanga benaya n'ubu gitinya ibitutsi, hamwe uranikingira ukavuga uti mba nta n'umwanya za kubitako ndanavyumviriza. Jewe ntaco bikimbwi, iyo abantu benshi bama bambwiye ati wumvise ibintu bagututse, wumvise ibintu bakuvuze ku by'ubugesera, uyu munsi naho wumvise banaka ibyo bavuze, ndababwira ni ukuri nta n'ibyo nkeneye kumenya. Abavuga bateza kuvuga, igikorwa cy'iwanje nteza kugikora, abavuga nabo bareke bavuge. Ni ukuri ntimubabazwe
nuko dukora ikiganiro akaba abandi bavyakira iciza nuko nabo baba bavyumvirije ntihabura igisigara no muri uko kundi baheza bakabikora nabo nyene ntihabura kumburengera iciza gishobora kuzovamo ntangwana ariko ko dushobora kongereza umwanya abantu tukaraba ko bashobora kuvuga ari benshi navyo ni vyiza icyumviro ciza twacakiriye umuntu azoguma araba uko dushobora kwameliyora igishoboka n'ikidashoboka hanyuma hari ikindi kintu yavuze gikomeye yagize ati uravye uko ibintu biriko biragenda hari abantu bashobora kugira bati noneho mwavugiye muravuga ibintu vyiza kandi ni vyiza mukavuga mukerekana ibintu bimeze nabi mu gihugu mugabo bakabona nta mpinduka iriko iraba aranagira ati inama nshingamateka igiye nko kuza yoyo izoba ari mbi kurusha niyo twari dufise ndamaze igihe ndiko nerekana abantu nka CNDD-FDD yashize imbere aho ubona abantu baricanye tumaze iminsi tuvuga amadosiye ashabane nimubona hari imuyinga ukabona niba agiye ko umushinga amateka kumva abantu bagiye bavuga mu by'ukuri Butare hariya mu za Kayanza abantu usanga amashuri bafise n'amashuri mato usanga batayahejeje ukabona nibo bashyizwe imbere byo buca abashinga amateka ahandi ugasanga musaza w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu niwe ateruye ati musaza njye ateza ko umushinga amateka biraboneka ko inama nshinga amateka igiye kuza izoba iri inyuma y'iyo twari dufise ubu nyene icyo avuga nico akagira ati rero abarundi bazoteba baruha kumviriza amajambo meza muvuga bizozana ko mu nyuma bumviriza bagira bati abo yisaba hadiko bagira bati no kuvuga aho bavugiye baravuze reka ahubwo twe dufata ibintu mu minwe tusenyura ubutegetsi ku nguvu dufata ibigwanisho dusesa amaraso iki ni ikintu twamye tuvuga kuva kera twanye duhanura abategetsi bari mu Burundi ati ukwanka impanuro tubaha impera n'imperuka bizovyara ibindi bibi kurusha hazotinda haze abatavuga bene uko twebwe tuvuga ico ni ikintu umuntu ashobora kwitega ko gishobora gushika ikindi cya kabiri nuko nkunze kuvuga ko uruhara rw'iwacu nka Fokode umva haraho abantu bibagira uruhara rwishira hamwe n'iri rya societe civile uruhara rw'iwacu ni urwo kugurura amaso abantu uruhara rw'iwacu ni urwo gufasha abantu gutahura ibiriko biraba bakabimenya narigeze kubivuga mu kindi kiganiro ico abanyagihugu baheza bakabikoza iyo twamaze kubugurura amaso ico ni cy'abanyagihugu bonyene abazorondera guhindura ibintu barashobora kuvuga bati twebwe twabikoze turi bitangaza twashoboye kubihindura ariko bazoba bihenza hamwe bo kwibagira ko iyo mpinduka bazoba bashoboye kuzana izoba yavuye muri izi nyigisho twagumye dutangiye imyaka yose igihe imbere y'uko haba imyerekano ya 2015 iryo jambo bararimbwira kenshi abantu bati none ko muvuga bimaze iki kuguma muvuga ariko abanyagihugu bariko barumviriza ubumvirije ibiganiro byavugwa mu maradiyo yigenga ukumviriza ibintu amashyirahamwe yigenga yaguma ariko aravuga buriya vyabaye nka kaminuza y'igihugu cyose abanyagihugu baba bariko barumviriza baba bariko bariga uburenganzira bwabo baba bariko bariga kubona ibintu bidatumbereye mu gihugu burya iyo myaka bamaze batwumviriza niyo yavyuye ko umunsi umwe bashobora kuja mwibarabara akavuga bati oya nawe twarakwihanganiye warashoboye gutwara ibiringo bibiri ntitukwemerera yuko uza kwiha icya gatatu uko wishakiye ibyakurikiye byabaye bibi cyane n'ubu ibi vyigwa dutanga bizovyara ko umunsi umwe abanyagihugu bagera aho banka ego Pacifique munkundiye kugira ngo tuce tubaha ijambo batumire mugire intererano mwotanga n'icyo muhanura hari Pamela yari yibikiye akabazo kamwe aravuga ati nintashigwa mu nyishu bagiye gutanga ndashaka ko muza kumpa umunota turagusabye Pamela wubahiriza umunota kugira ngo tuce dusoza ikiganiro kurakoze cyane Gilbert ndabashimiye gose bivuye ku mutima kuri kino kiganiro ndaramukije cyane abatumire Pacifique Yambu cyane Antoine Kaburahe Sonia mwese na Gilbert na Alice muri ko murategura kino kiganiro na Gordia nawe ko baratumviriza bose akabazo je naronse inyishu ku bijanye na financement ariko nagumanye akantu kama kanza mu mutwe nkavuga ntireka ngende ndakavuze babigarutse ko cyane Antoine Pacifique
ati indignez-vous je mpora mvuga uruhara kuko umurundi wese arafise icyo ashobora gukora kugira ngo ibi bintu twariko turumva byo muri CNDH bishobora kuba biri no mu yandi ma sphere yose y'igihugu na Blaise ahejeje gushirako yuko na Cour des comptes n'ubundi yugawe ya police sinzi ngene yavyanditse ati haraheze igihe yarugawe ni Cour des comptes ni police anticorruption en tout cas jewe birya bintu vraiment ubusuma ubunyonyezi ubwicanyi biba biriko biraba i Burundi n'ukuri turavyumva twaravyumvise cyane kandi muragira neza kubitubwira ariko ifoko bihagarara ifoko bihagarara umuntu wese arafise uruhara rwiwe je ndumva umenga no ngaha aye kubona muba muriko muraza tukagira ikiganiro ukabona hariho abantu amajana ane bicaye bariko baravyumviriza n'abandi bazovyumviriza kure j'espère ko biba biriko biragira poa bikerekana yuko n'abantu banyotewe kumenya ukuri banyotewe n'impinduka nje kubarira bariko barumviriza kino kiganiro ati mwibuke nimugire partage nimugisangize nubwo kigira gihere umurundi wese yumve ukungene structure ibije ijejwe agateka kazina muntu iwundi ibiri kirakora ukamengo ntibanezwe na gato y'abarundi hanyuma ku vya financement nkavuga ati ni ikiganiro ntigihere Antoine na Pacifique mutatubariye mwebwe namwe au-delà ya mapartage tugira au-delà yukuza turamplifia ivyo muba muriko muragira mugende musige mutubariye ukungene kundi nimba guhari dushobora kubafasha tukabashigikira Antoine yariko arabivuga ati n'ubundi extreme droite iriko iraduga muri bino bihugu vyo muri nord jewe ndarota yuko mu Burundi twipfuza ibintu bijanye n'agateka kazina muntu umurundi wese azotahura yuko ari ibintu bikwiye gukorwa kubwiwe kandi nawe no kuvuga iki akamenya yuko nimba ari ibintu biba bikeneye uburyo ari uburyo bwiwe buriko burakora atari umuzungu aza kubiturihira nimba canke ari amataxi y'igihugu aba ariko arabikora atari imfashanyo iza ivuye hanze ije kubikora ivyo rero kugira ngo ubwo Burundi twifuza jewe nipfuza sinzi ko n'abandi ariko bavyifuza tuzobishikeko ndumva umenga jewe je serais fière yo kuvuga ati ndafise nimba ari aho mba ndonsa $5 nkavuga ati ndagashire muri Focode mugende musige muhatubwiye ndagashire muri journal iwacu ndagashire muri abantu kenga umurundi yaraduhaye ndabibutsa nawe nyene yariko aravuga ngaha uko ndose ndagenda nkashirako kandi tubigira umuco wo kwiapproprier au fait ibintu bijanye n'igihugu cyacu ngira bumvise akamu muriko murabatera Pamela mwonkundira nk'ijambo abatumire gasoza murakoze cyane Antoine Kaburahere Kamperi wanyu murumvise akamu mutewe na Ndondeza mwaramba baranavuze Pamela nuko sanzwe ndamuzi ngira ko n'agatazirano yihaye hano kuri X kama bateye mugire ko mumwishura hanyuma mutange n'intererano ico muhanuye abanyamakuru bagenzi bacu bakora no mwuga bakora amatohoza inzego za leta n'abategetsi batwumviriza kandi bakaduha amakuru ego n'abatezwa gufata ingingo kuri kino kibazo ego Gilbert nkundiye ngira ngo turiko turarangiza abatumire bacu ngira ngo umwe wese afashe umunota umwe canke ibiri kugira ngo turangize basha bagira ko batanga vyitanga amarekomanda co basavye kugira ngo n'izindi nzego z'igihugu kugira ngo ibi bintu biriko biraba mu mugwi w'igihugu ntibibandanye kugira ngo dusozere kino kiganiro ngira nico narimbajije murakoze kunyunganira Antoine Kaburahe ego n'umunota umwe sinza kuvuga vyinshi jewe ari umuntu twigeze kuganira duhuriye Bruxelles w'umurundi arambwira ati mukora ibikorwa vyiza cyane turakunda iwacu ubwango je ngo sivuga ko kuko jewe ndacataye Burundi numvise mbabaye ivyo mukora ni vyiza mugabo we ntashobora kuvuga ati kuko aracataye Burundi urumva ico bivuga nuko ko magitahi Burundi ntashobora kuvuga twebwe rero tuvuga twarihevye ni twe mbandanya
nasi kumubwira nti erega ibi tuvuga ni ukugira utashe i Burundi utahe mu gihugu uburenganzira bwawe babubahiriza droit zawe bakazubahiriza bariko en réalité bariko nkorera wewe niko nashatse kumubwira mugabo j'étais tellement choqué ko navuze nti ego ntaco gutaha i Burundi kuko ibishobora mugabo twese twashaka gutaha i Burundi ndavuze rero nti twese twashaka gutaha i Burundi twashaka kuba mu Burundi benshi turiko turakura jewe iyi ni exile ya kabiri nahunze 97 ndataha après 10 ans ndabi Burundi 2015 ndashobora gutaha deux exile mu buzima bw'umuntu ni byinshi ndakunda igihugu canje iyo turiko turerekana bitagenda neza gituba turiko tugwanya umuntu canke umugambwe oya dushaka ahubwo kwitwa igihugu gitunganywa neza abatwara bagatwarira bose ubusuma bakabugwanya ibyo byo kurenganya abantu kwifatira abantu mu gahanga umengo ni cibare c'abantu bamwe nk'uko umengo iyo umuntu yashikiye ubutegetsi agiye muri propriété familiale familiale hongira baravyubaha ugaca umengo ni sans limite abantu bitwara uko bashaka alors que n'abarundi n'amataxi abarundi abahemba ivyo bintu vya CNDH amafaranga ay'abazungu yongeye nta niyo bazosubira kubona kuko izo gestion nta mu partenaire umunyamahanga azosubira gushira amafaranga agiwe ayo n'amafaranga ava mu banyagihugu yategerezwa gukoreshwa neza cyane avec respect n'icyuya n'amaraso y'abarundi rero mu kurangiza novuga nti iyi komba turimo urugamba niya twese n'ukuri niya twese abari mu Burundi abari hanze wese tugira urwo runani gukumva yuko ari igihugu cyacu twese bakuremo ivyo bintu by'abakeba nanje narumiwe numvise ko president wa CNDH yavuze ngo ikibazo ngo nabantu ngo baha amakuru ngo bakabura hena ba Pacifique no ikibazo si ico ikibazo ni gestion ni gutunganya ni gouvernance ikibazo cy'abantu nukuvuga rero ndashimiye cyane Focode ibi biganiro ikora ndabona yuko bavyitavye ari benshi ama ibitutsi ni nkuko Pacifique yivuze birahita naco bikitu je birarengana no kubiranyerera nta nabo zishura murakoze cyane ndashimira cyane hama tubandanye nkuko mutamambona impasi yavuga ati restez debout naje ndabinginze indignez-vous et restez debout mugume muhagaze duhagararire ukuri duhagararire Burundi mwakoze kwikiro kiganiro ego ariko mugume ku murongo turasezerana mu kanya kaburahe Sonia ndi ku masabo namwe akamo mutera nibutse ko namwe imbere yuko muja mu vya guharanira hagati y'akazi na muntu mwarumenyesha makuru twarakoranye muri RPA akamo muteye abamenyesha makuru akamo muteye abari mu nzego za leta mufatiye kuri ibi biriko biraba nakahe kugira ngo imyidogo igabanuke kuko mwumvise yuko abantu bidoga kandi bashavuye. Ego urakoze cyane Jiriberi ikintu akamunotera abanyamenyesha amakuru nukuri babandanye badutohoreza baduha amakuru kuko sagaseseshwa rumuri nk'aya makuru turonka abimenyesha amakuru byo mu hariho abamenyesha amakuru benshi bari mu Burundi badashobora kuyatanga rero abamenyesha amakuru aho bari hose mubandanye mutubera ijisho kugira ngo ntitumenyera kabi ariko duharanire ineza no gukora neza biciye mu muco. Ikindi naco novuga nukuri Jiriberi iyo numvise amakuru nkaya CNDH numva agahuzu kamvuye ko nk'umuntu yigeze kuhaba numva agahuzu kamvuye ko maramaye
ntushobora kwibaza CNDH iyo bitanga iya mbere ariyo narimwo, ntushobora kwibaza ingene amakungu yaraturondera. Sinokubwira ingendo umukuru w'umugwi yakora kuja kwigisha abandi ingene bashiraho CNDH. Zaire Comore, za Madagascar baraturondera, twari icitegererezo. Twagenda gufasha gushinga amakomisiyo de droits de l'homme mu bihugu vyinshi. Aho niho agateka ka CNDH kare kageze. Umukuru w'umugwi yari umuntu adasanzwe. Urumva rero ndiko ndabona ingene ubu twashitse hasi, dusigaye tuvuga ibintu, dukora ibintu nk'ibi. Nukuri nsaba twisubize agahuzu, twisubize agashambara. Umukuru w'umugwi wa CNDH nimba ataco yiyagiriza, nashira habona ibintu, ashira habona ingene ibintu bikora. Dusubirana agateka CNDH yarafise, ariko biragoye kuko ndumva ko iri kwiranava ku ma statut aija kuri be. Urumva rero ni ibintu dutegerezwa guhagurukira. Ndiko nterakamo CNDH, nterakamo umukuru w'umugwi, nterakamo abandi bakomisere bari mu gacerere. Urumva handitse 3, hariho abandi 3 boba bari mu gacerere. Nukuri ibi bintu nibabihagurukire, Cour des comptes nikore itange umuco kuri ibi, CNDH nitange rapport financier muri Assemblée nationale, hama umukuru w'umugwi nimba yagiriwe n'icaha ahanwe bikurikije amategeko, canke ahabwe gasopo, nimba ari gusamara canke ibiki ahabwe gasopo. Ariko nukuri twisubize agashambara. Ndiko numva CNDH uvyuka mu gitondo ngo habaye ibi, ukavyuka habaye ibi. Nukuri siho twarakorotse, ariko reka twizere ko bishoboka. Nta kindi, nico gituma mugira ibi biganiro, ni kugira ngo tutera kamuhama bishoboke. Turafise icizere, espoir yuko tuzosubira aho twari. Nivyo novuga. Murakoze cyane Sonia Ndikumasabo. Pacifique Ninahazwe, namwe mugire ko mwishura inyishu mwari mwibikiye kuri CNDH, hanyuma mutange kumbure nuko mubona ikintu icyokorwa mu maguru mashya cyoza gituma abantu kumbura no mwibiheburo wagiye uboneka mu bibazo ugabanuka. Numva nipfuza kuvuga yuko kuba muri CNDH ko ari iteka rikomeye. Guhemuka mbona gukomeye cyane ku byo CNDH iriko iradukorera, nuko ukuntu iriko itujanaho abarundi bazotera bihebura rwose nk'ugwaruka, aho ata kintu na kimwe c'icitegererezo igihugu kizohava gisanga gisigaranye. Abantu baramaze guhebura ko inzego z'igihugu nk'izi z'igihugu zirongowe na CNDD-FDD, wumvirije ingene abantu bavuga usanga hagira bati nta kidutangaje. Iyo bumvise ivyakozwe muri izo nzego usanga abantu barahebuye, kabura hati twamaze kumenyera, bakavuga ati ntidutangaye. CNDH yari ikwiye kugerageza kugumana akabanga, ubuntu, akantu ka nyuma twosigaranye tuvuga tuti harashobora kubaho urwego rw'igihugu rwisoneye ruhagaze neza. Ariko nk'uko Muteramyi yabivuze, ibintu byose iyo bimaze gusenyuka usanga n'ibyo nyene umuntu yogize ngo zoba inzego zisoneye nazo nyene cya zitunyererana. Nico gihe navuze ingene twaronse amategeko agenga CNDH, nari navuze nti ari ica inyuma ntari natanze ni ingene twaronse abagabo bijunja n'ijambo baba muri CNDH. Ico gihe ndibuka turiko turabigwanira, ubwa mbere bwo hariho inama nshingamateka irimwo imigambwe itandukanye. Iyo migambwe ukabona ko kugira hafatwe ingingo bategerezwa kubanza kuvugana kugira bagire ikintu bashikako. N'igihe rero hari hageze gushiraho CNDH, ico twabonye bakoze hariho imigwi 3 y'abashingamateka. Hariho umugwi w'abashingamateka ba Iprona, umugwi w'abashingamateka ba CNDD-FDD n'umugwi w'abashingamateka ba Frodebu Nyakuri. Ico bakoze nuko ubwo umugwi wose wararondera ko muri CNDH hazobamwo abantu uwo mugwi washigikiye. Ico caraboneka. Ariko ikintu bose bahurije ko ico gihe nuko abantu bazana
bategerezwa kuba ari abantu by'ukuri bafise ico bakoze mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu. Twebwe ico twakora turi inyuma, twarakurikirana bamwe bose abo bariko baragerageza kuzana. CNDD-FDD hari ikibazo yari ifise muri ico kiringo. CNDD-FDD yibaza ko bino bintu by'agateka kazina muntu tuvuga ko ari umutego canke ibigwanisho bitegurwa n'abansi bayo kugira ngo bayishire hasi. Ubwa mbere yibaza ngo ni ibintu bivugwa n'abatutsi kugira ngo bagwanye ubutegetsi bafata ko ari ubw'abahutu. Ntibumva neza agateka kazina muntu ico arico. Ku rundi ruhande bakibaza ngo ni ibintu by'abazungu baje kubatega imitego. Bo bacagira bati reka rero turondere ingene turonka abahutu dushira muri urwo rwego, maze aba aribo baza kuzibira bimwe biriko biravugwa n'abanaka n'abanaka n'abanaka. Iraheza idutorera abantu vy'ukuri bari mu by'agateka kazina muntu, nka Patiri Emmanuel Ntakarutimana, bo bamuduhaye bibaza ko ari umuntu tuza kwiyamiriza. Nka jewe yari umuntu usanzwe nzi, nari namubonye nkiri umunyeshure, twamutumye ko muri Focode aratugirira conference tukiri abanyeshuri muri universite ku bintu bya mondialisation. Uwo munsi ndabona nti uyu mupatiri ni umuntu w'umugabo adasanzwe, nta n'ibindi bintu twigeze dusubira guhuriramo. Ariko mwibanga maze kumenya ko CNDD-FDD igiye kuzana uwo mupatiri ngo wari warongora CNDH, navuze nti ntimuzi uwo muzanye uwari we. Ubwa mbere bw'uyu muntu yumva bino bintu tuvuga by'agateka kazina muntu kurusha na twebwe bo muri mumenyereye tuba turiko turabivuga ko. Nta kinini navuze kugira ngo simpave nsanga ndanamukwegeye ngo bace bavuga ati reka duhindure ko twumvise ko banamushimye ico gihe narinumiye, ariko uwo mugabo jewe nari ndamuzi. Hanyuma tukumviriza hariho abandi bari bashaka CNDH yateza kubamwe abantu bavuye mu migwi itandukanye, harateza kuva nko muri kaminuza umuntu avuye nk'umwigisha wa kaminuza, tukumva bakavuga ko bakeneye nka Professeur David Nahimana. David Nahimana twari tumuzi, yari yarongoye Igiteka, twari twakoranye ibikorwa bitari bike, tutaho nimba ari we bashaka na Marame twe tukinumira. Uwundi ndibuka uwundi muntu CNDD-FDD yazanye we, ingene yaje vyakwa gusa n'ingene ubu biriko biraba umuntu w'igihangange aza n'umuntu we akavuga ati umuntu wanje araje. Hariho nk'umuntu witwa Muvara, Maître Ndikumana Deo, nawe nyene tumwumvise ndibuka we nyene jewe ico gihe twari mu gihugu kuvugana na jewe ntibyari kosa, sinza kumukwegera mvuze ko twanaganiriye. We nyene yaranandavye arambaza ati wewe uyibona gute? Yari umuavoka wa Adolphe Nshimirimana. Kuba umuavoka wa Adolphe Nshimirimana mu bihe by'iwacu twabifata nk'uko beco abandi bokwita avocat du diable. Aragira icyo abimbagije ko ati muri société civile mwumvise je ndi muri CNDH byo bagwa nabi. Ndibuka inyishu namuhaye nabwiye nti bakakubwira umukuru w'umugwi cyangwa icegera c'umukuru w'umugwi turakwiyamiriza, mugabo ukaba komiseri mu bandi twe turemera ko uharanira agateka kazira muntu. Yatwara ishyirahamwe ryitwa IBGM ryaharanira agateka k'abana. Uwo muntu naho yavugwa ko yegereye cyane Adolphe Nshimirimana, twari tumubuzi no mu bikorwa by'agateka kazina muntu kandi yari umuavoka. Hanyuma muri Frodebu nyakuri bakavuga twumva ko bavuga umuntu yitwa Bisinyamarushwa, yari umuntu tuzi, yabaye secrétaire exécutif wa Igiteka, yari umuntu tuzi ko aharanira agateka kazina muntu. Twavuga ati aho nta ngorane na Marame. Muri ndibuka tugiye kuraba wari cegera c'umukuru w'igihugu w'ico gihe, yari Terence Sinunguruza, twaramusabye umubonano tugira tuti natwe mu mashirahamwe aya yiwacu amenyerewe rwose avuga akunze kuvuga n'ivyoshoboka yuko haburamwo umuntu numwe natwe muri twebwe twagwaniye CNDH kwibaho haboneka n'umuntu numwe muri twebwe ashobora kubamo. Ndibuka tumushikiriye yari jewe, yari Maître Arumere atwara akate, sinibuka abandi bantu babiri twari kumwe. Turamubwira tuti twe turipfuza ko muri uwo mugwi wodufasha hakabamwo Jean Marie Vianney Kavumbagu, n'umuntu tuzi twese twubaha, tuzi ubumenyi afise mu by'agateka kazina muntu, tuzi son engagement, tuzi kandi na sagesse yiwe. Umuntu yari ko aravuga umenga n'umuhuza, umenga n'umuvyeyi, yumviriza bose ariko ahagaze kwijambo.
araturaba Terence Sinunguruza ndacibuka ijambo yatubwiye araturavye arumirwa atubwira ati abantu bo muri societe civile umenga barabaroze twe muri politiki ari ikintu kitabaho ntushobora guhaguruka ngo uje kugwanira ikintu udafisemwo inyungu wewe nyene direct ati je nari gutahura ko Pacifique aza kambwira ngo jewe urabona ntwara amashirahamwe yigenga ndagusavye umfashe nje muri CNDH tanari gutahura ko Maître Arumere niyongera avuga ati jewe ndagusavye umfashe nje muri nawe murashobora kuza muje kuvugira uwundi muntu muzi ko atana kimwe azobaha ko mutazoba chef de cabinet biwe atana kimwe muhuriye ati muri politique nibibaho twe twambwiye tuti societe civile nayo ntimeze uko twebwe duhagarara ku nyungu y'ico tugwanira tukagira tuti iri jambo nirishike aratwemerera ati ico nzogikora tugerageze abemwo muri uwo mugwi hageze ivy'amadini ndibuka ko havugwa nk'umuntu w'umuapotre mw'ishengero kanaka yari yegereye cyane umukuru w'igihugu atakintu na kimwe we twari tumuzi ko mu byo gatekazi na muntu avuga tutoya nawe nivyo bintu ntibishoboka niho bahava biyumvira Maître Sonia Ndikumasabo twari tumuzi kumuvuze yaraciye muri RPA mu avocate ari umuntu atamakosa tumuzi ko ta bintu byo gunyara gatekazi na muntu tumuzi ko tuti twebwe aho ntangorane gutyo niko abo bakomiseri baje ijambo ryacu nka societe civile ryarumvirizwa muri ico gihe hakaba kandi ko no mu nama nshingamateka hariho abakuru b'imigambwe bakomeye bafise ijambo nabo nyene bashobora kuvugana abagiye barabikorako gushika rero aho turonka uwo mugwi urimwo abantu bisoneye kandi bazwi by'ukuri mu bijanye no kugwanira agateka kazina muntu niho twabonye ja CNDH yari yisoneye kujya iduha iteka ihiteka igihugu twese tukiyumvamwo ko dufise umugwi by'ukuri w'igihugu ushobora gukingira abarundi ushobora kubavugira mu magorwa bari bafise y'uburyo buke tukumva ko hari umugabo ahagararira umunyagihugu agowe ego Pacifique ntazwe akajambo kanyuma ni nakama mutera abategetsi kugira ngo dusoze ikiganiro mu kurangiza nshaka kuvuga iryo teka ndarivuge kuri abanyene bo muri CNDH uyu munsi sinzi ko mubona umuntu yabaye muri iyo CNDH ya mbere niyo umubonye atakiyirimwo ubona ari umuntu wubashe atakiri muri ya CNDH naba ndabasaba ko bo kwiha iryo teka ejo aho bazoca Kabura yavuze ati namabanga hera aho bazoca tuvuge tuti ujya n'umugabo yari afise ikintu ashobora guhagararira ntitube nka Mukosamari niwe yaririmba ngo kera hariho ngo abagore baraheze hasigaye ingwerigweri ntituze tuvuge ngo hahoze abagabo none haje ingwerigweri nibihiteka turabibasavye iryo teka nibagiha bazoba bariduhaye twese bazoriha igihugu n'ibintu bidukuza twese abategetsi je naravuze ko abategetsi batwara uburundi atamanuro gifise ndabaha dukuri sinzi ko murabona mumbagishije sinigera ndonyisho impanuro nazitanze zikwiye n'abantu amatwi yazivye nta mpanuro mfise ndabaha mugabo nk'abatwara CNDH ndabasavye bihiteka bareke kwimaramaza bashobore guha ugwaruka rukiriko rurakura ico rushobora kuraba na gitoyi rushobora kwisunga ugwaruka rwacu bakavuga bati turashobora kuzoshaka gusana naka nta kintu kibaje nk'igihugu abantu bakiri bato bakura batabona n'uwo bipfuza gusa nabo babona amanyanga gusa bumva ko kuba mu butegetsi ari amanyanga gusa nukuri aho niho numva jewe no hambabaje cyane ku mutima shaka gushimika nta numwe yishuye muri twebwe Pamela ikibazo yabagije sinogenda nawe nyine ntamwishuye kuko ijambo yavuze naryo rirakomeye ibi vy'amashirahamwe yacu by'agateka kazina muntu usanga umengo biteza gushigikirwa n'abandi si byiza ndibuka igihe kimwe nigeze gutumirwa n'ishirahamwe rimwe ryafashe amashirahamwe atari make mu Burundi baza kutwereka ingene izo mfashanyo usanga bafashishije amashirahamwe iyo ziba zavuye baca mu banyagihugu babo baca ku muryango ku wundi bariko barasaba izo mfashanyo zo kuza gufasha muri Afrika hamwe wibaza ati ni kubera iki uyu muzungu ashobora gutahura ko atanga ifaranga ryiwe rizoza gufasha agateka kazina muntu ku muntu atazi muri Afrika ariko wa muntu w'iwacu tuzoja kugwanira tuzoja kuvugira wewe muri we atavyumva ko ico gikorwa kiriko kiramufasha yategerezwa kuba ari wagihagararira nico Pamela numvise
yavuze ko adusaba ati amashyirahamwe yanyu nayo niyitegura twerekere inzira niyo umuntu ashatse kuyafasha yoheza agacamwa kama twakumvise tuzobandanya tuvyiga inzira bishobora guca. Murakoze cyane Pacifique Nazwe. Alice ngira mufate akanya kugira ngo mushimire abatumire n'abariko baratwumviriza. Urakoze cyane Gilbert, ngira ngo abariko baratwumviriza n'abatumire abafashe ijambo tugira ngo tubashimire cyane cyane abatumire twabanye natwe kuko badufashije gusesangura kino kibazo, gutanga intererano zikomeye, bagize ico bashikirije kuri ibibazo vya biriko birabera muri CNDH ariko no muri rusangi kubijanye n'ingene ibijanye n'amafaranga ya leta yokoreshwa havugiwe amajambo akomeye ntawo yagarukako, ariko imbere yo kugira ngo dutandukane reka dushimire by'umwihariko abatumire bacu. Maître Sonia Ndikumasabo mwahoze muri cegera c'urongoye CNDH, turabashimiye cyane kubona mwitavye kino kiganiro. Ndabashimiye cyane nanje Alice, ndashimiye n'abadukurikiranye mwese. Murakoze cyane Antoine Kaburahe, umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu, mwakoze kutwitaba kandi mwarakoze no kugusanguza mwagize kuri kino kibazo. Mwakoze cyane, je mbere washaka yari space ya mbere ngize. Gome twizere ko niyo twasubira kubikora ko muzotwitaba cyane gose. Murakoze cyane. Pacifique Nazwe murongo w'ishiramwe Focode, namwe mwakoze nko mwamubikora guterera muri kino kiganiro. Mwakoze namwe mwadufashije kuduteramisha ikiganiro, mwakikoze neza. Ndashimira kandi abatumire bemera kwitaba ibiganiro bya Focode batwasangiye ijambo, bano bashimira, ngashimira n'abanyagihugu badukurikira bakaduterera ibyiyumviro. Ndabashimiye gose nanje ku izina rya Focode, ndashimiye ko ikiganiro cyageze neza. Ku izina ryanje nanje ndabashimiye ko mwantumiye mukamuha umwanya tukaganira. Murakoze cyane. Reka ngira ngo dushimire n'abariko baradukurikira, abatwandikiye eka mbere n'abafashe ijambo. Ahangira ngo two kwibutsa dushimire Bakonibe, Nzobabwira Dani, Amos Gentil, King Umurundi Freedom, Nyankamugayo, Muteramye Muzarendo, Ndonza Mangetengete, hamwe n'abaturungikiye ubutumwa bwanditse. Mwakoze ku ntererano no ku bibazo byatumye hatangwa inyishu zikomeye. Sinorangiza nashimiye abo twariko turakorana kino kiganiro. Gilbert Niyongeko twariko turafashanya kuremesha kino kiganiro, ndagushimiye cyane. Akazina kandi niyo nkuru Alice Ndimana. Ngira ngo Niyongeko nawe yenda mushikira mu kanya. Reka shimire na Jerome Kazabuke yariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma. Dushimire na Gordian Niyongeko niwe yarahagarariye kino kiganiro, nawe nyene tumushimire cyane. Imbere ya byose n'Uburundi, haba mu magorwa mu mahirwe, haba mu bakunzi no mu bansi, twitangira Uburundi, duhizi n'Uburundi, nuhemukire sokuruza baticyumugiwe muri Focode, ahari mboneza z'Uburundi, ahari mboneza z'Uburundi. Basukuru bacu bari incungu, bitangiye igihugu mu butwari, baturazi intahe y'ubugabo, Uburundi butunganye, Uburundi bw'amahoro. Nuhemukire sokuruza baticyumugiwe muri Focode, ahari mboneza z'Uburundi, ahari mboneza
twese hindika ibiri tumurikira abarundi mw'iterambere bave mu mwijima w'ubunebwe ubujuju n'ubugunge wivangura n'ubuhemu duhemuke duhemukire sokuruza baticumugiwe muri fokode ahari boneza z'uburundi ahari boneza z'uburundi abatwara abahutu n'abatutsi tugira urunani rw'intamenwa ibendera ryacu rihungabane